AKES turabaramukije. Maître MUVAYO Jean turabaramukije. Ego gushikira umwanya turazi kurenza ko AKES ari umujene no mu entrepreneur asanzwe abarizwa muri byinshi kuririmba ndetse n'ibindi byo kumenyesha amakuru. Ariko gushikira umwanya AKES ninde? AKES je novuga yuko ndi umutibere mu ncamake mu ijambo rimwe ntarinze gusigura ibintu byinshi cyane. Mugabo mvuze umutibere nibaza yuko abantu benshi baca babitahura. Mfise urubuga rwanje imbuga zitandukanye sanzwe nkorera ko nshira ku muziki hamwe n'enye n'utundi tuntu dutandukanye umuntu abari arikorera. AKES tumaze imisi tubona amakuru avuga neza ko AKES yaramaze imisi ari mu minwe y'ubutungane. Mbega niki kibazo coba cabaye gushika uhamagagwe mu minwe y'ubutungane? Bo nivyo byarabaye ni kubera ko hari video yari yaciye ku rubuga rwanje, niyo mpamvu byashitse kugira ngo ngende gusigura ivy'irya video naho ahandi hoho nibaza ko ari uko nyene. Video yaciye ku rubuga rwanje rwa Waka Live TV, niyo mpamvu narondeye kugira ngo sigure ivy'irya video cyane cyane. Yari video imeze gute barashaka kutubwira exactly yari? Bon video yarimwo Gasore hamwe n'uwa ahoze ari mu manager wiwe ya Miss, benshi basanzwe bamuzi wa Ururire TV. Rero bari ko bumvirizwa n'aba official. Rero ikintu cari gikeneye kumenyekana no kuntu iyo video yafashwe, donc ukuntu yakamewe neza na neza. Umaze kugira imbere gutungana byagenze neza. Oje novuga yuko byagenze neza kubera ko niyo mpamvu hajya abantu barinze bavuga bati umuntu n'umuvyeyi, iyo wiswe umuvyeyi bisigura yuko haba hariho ama responsibility wewe utegerezwa gufata nk'umuvyeyi cyane cyane ku bana bawe canke abana babandi. Rero urumva barinze bavuga bati soit leta mvyeyi, urumva yuko baba bayicyanishije na wa muntu ategerezwa kumenya ukuntu agenda arayobora abana biwe, ababwira ati caha hajya hari amahwa, caha nahantu hajya niho heza niho uzoshika. Rero urumva cyane cyane kwari kukunyereka yuko hari ibintu bimwe canke inzira zimwe tudakwiye kuza turacamo. Ikurikirana ryawe imbere y'ubutunganije waryatanguriye ryatanguriye hajya ku zone mu Kinama. Ku zone mu Kinama nahamaze iminsi 5 mari mu bagiye gatonya, ariko kandi camara n'iminsi n'indi minsi 3 muri BCR. Iyo video wafashwe yari video ubutumwa bwari buri muri nya video kugira urinde utumwa ko n'inzego z'ubutungane. Byagiye ni video content yarimo content imeze gute? Juste video byari ibintu nyene vya Ihuriro TV, bariko nyene barabumviriza bariko barasigura bobo ivyabo bijanye nabisangamani ibintu nk'ivyo. Mbega mwafashwe mwenyene canke mwari kumwe nabo wagerageje werekana? Nari kumwe na Ntuze, nari mfunganywe na Miss manager wa Ihuriro TV, twari turi kumwe nawe nyene. Yagirizwa nyene kubera ko nawe yagirizwa yuko video yafashwe n'abantu biwe, urumva bayikamiye je kubera nabaye buyihabwe gusa. Watubiye ko muri zone mu Kinama mwahamaze imisi 5 ndetse zahavuye bera ngaho canke mwahavuye mubandanya? Twagiye kuri BCR kandi tuwamara imisi 3. Muri kumwe na Amisi w'Ihuriro? Amisi wewe twahuriye muri BCR. Mwahuriye muri BCR. Watubwiye neza ko mwafunzwe imisi 5 ndetse murabandanya no muri BCR, ndetse mwagirizwa video mwashize ku rubuga rwanyu rwa YouTube aho yerekana Ismail Gasore na Amisi bari kwarumvirizwa imbere y'ubutungane. Nini cyaje cigwa wakuyemo? Icigwa je nakuyemo canke wahakuye? Icambere na mbere coco n'ubuzima dusanzwe tubayemo n'icigwa, ariko kandi ubwihari uramenya ibindi bintu byinshi cyane cyane nka twebwe muri imyaka yacu turimo, ugasanga uramenya ibindi bintu byinshi utaruzi. Hariho abantu bamwe baba bagomba gukora ibintu bitwaje swati zina je ndazwi, nkuko bavuga ati AKES ndazwi, ariko kimwe coco nabonye nuko nta muntu ari hejuru y'amategeko. Ico ni cambe. Ikindi naco nuko nabonye yuko hariho ibintu bimwe usanga dukora mu kutamenya, tuba dukeneye kuza turabanza guhanuza swati abantu badukuriye, swati abavyeyi bacu
canke n'abandi hari abantu nyene benshi usanga bazi ibintu byinshi baba badusumba tuba dukwiye kuza turahanuza iki kintu ubona gute rero ivyo byose nivyo nagiye ndiga ngenda ndabona kandi mbona yuko atari ibintu byari byo byose dukwiye kuza turakora kubera ko hari ibintu usanga wakoze utabizi kandi ugasanga wakoze amakosa turabona no musi mwaduhamagaye ariko mwadumangiye nicaranye na Maître MUVAYO Jean mbega Maître MUVAYO yobahuye n'ifungwa ryawe bon Maître MUVAYO musanze mubizi neza cyane yuko jewe nije nkunda kuvuga nti benshi baramwita amadini atandukanye yo kumushimira ayo je nkunda kuvuga ati n'umuvyeyi ugwaruka rero n'umuntu kenshi akunda kutwereka ikibi n'iciza atwereka ati iki kintu kirabereye iki kintu ntikibereye kandi kuba ari umuvyeyi wacu nashoboye kumva ati kanaka yahuye n'ingorane kanaka hama akaguma yicariye canke akabicisha hirya nino yategerezwa kuraba gukurikirana exactement bijya bintu nakoze kugira ati aze kumpanura anyereke ukuntu nkeneye kuza ndavyitwara hama yongera kandi anadusabira imbabazi kugira ngo dushoboye kurekugwa ego watubwiye neza ko Maître MUVAYO ari umuntu yitaho cyane ugwaruka ndetse n'ibindi byinshi ngo twamatubibona ariko nibihe bintu bibiri kuri wewe ubushoboye kumubona aho wari kuriga udazopfa wibagiye mu buzima bon ishuri barurimo ibintu nabonye ni byinshi gusa kimwe cyo nshoboye kuvuga ikintu kimwe jewe ni kuvuga ni iyo uri muri kijya kibanza uriga nkuko benshi bavuga ati ni kwishuri uriga kubera ko ikintu cyambere kwanza umanza kwiga n'ubuzima kuko uri hajya wari umuntu usanze kuguma ukora utuntu twinshi ucubona yuko ubuzima bwawe bugize gute buhagaze rero aho ucuhakura icigwa cyo kumenya ukuntu witwara kugira ntusubire muri kijya kibanza yego Maître MUVAYO Jean akesi yashoboye gutubwira neza yuko uri umuvyeyi yitaho ugwaruka nkuko natutubizi ariko turashaka kumenya mbega maître ni mbega umutima wo kwitaho ugwaruka mu wamukura he mbega mu wamubiterwa niki nakoze kumpa ijambo nuko najewe nabaye kwaruka cyane kwaruka konga mu gisagara ugwaruka bo mu kambi y'impunzi cyangwa ko ari ingorane nsa rero nkaba nzi ibibazo by'ugwaruka cyane uko nabanda bivuga baba mu famille défavorable kenshi usanga badafise ico bishimikiza canke uwo bahafi wariwe benshi bakimbera yuko umwe nabo bana bava muri muconga canke muri imiryango dafise amahirwe yo kuzoba abantu kandi uravye amateka y'isi ahubwo nibo baba abantu umutima rero ndawukura ja umwana akuye mu ngorane arabamo kenshi umuntu y'umuntu cyangwa abantu bamubaye hafi azi kuba avuze mu kirundi tubanka gakora umutavu urumva kandi hajya ingorane zirigisha cyane mu gihe ukoranye umutima w'uruntu bamwe baba yuwo mabandi uzi zikibi mugabo abaye muzima naho acaho umuntu muzima kandi arubaka agafasha abantu ego nkuko mubitubwiye muri abavyeyi muyitayeho cyane ugwaruka gushura munsi kandi ndetse mwahuye n'amadosiye menshi ariko ndashaka kumenya ino dosiye ya kesi mwayakiriye gute dosiye ya kesi nibisanzwe mu mategeko babyita entrave à la justice kandi ya kesi sinari wenyene kirazira gutanga inkuru yo mu butungane ikatohozwako ico yazize n'abagenzi biwe kandi nibaza yuko n'abandi batwumvira ngako ibyo bintu batabisubira nkamwe mwarutse ejo bundi bayitubere nabo televiziyo bwa web tv
mugaruka muri benshi cyane gose kandi murabihumbiye murabukunda mugenda kwiga amategeko agenga umwuga wanyu gutyo muzokwingira nimuhure n'ingorane majana 5 n'amazuna kubivuga kubera mu mushaka amaview ariko muri ko muri yo numera ibintu na bimwe murabe kuno amategeko abikora bitunganyije kugira ngo izo ngorane zizosubire kora nka kese siwe afoto iyo kamera bayimuzaniye ngumbure kumvo ntavuze nga kini kino hanura nuko mwebwe mu kazi kanyu harimwo amakimbirane menshi cyane amatati menshi cyane adafise shinge na rugero ibintu by'amajaruzi ubona ko musige mutegana imitego ku bintu vraiment isi nini iragutse gose mwese n'ubuhinga bwiwe n'ubumenyi bwiwe kandi mwese muhakwirwa murakoze Maître nize manuro mutegeye urundi rwaruka ndetse n'abarundi baranira iterambere ry'imico n'akaranga ikibazo cy'umuco n'akaranga ikibazo cyami giteye ingorane singa mu Burundi gusa no mu bindi bihugu kubera icyo bita conflit de génération basanga bafite imyaka 20 biyumvira ukundi kuntu urabona nk'itegeko rihari ya code pénal y'ubu article 566 552 hari ibintu uvuga muri rusange muri kivunga mugabo n'amategeko atari umuntu a différencier cyangwa ndefeto sangira goranye kubera ko n'ibintu byagutse cyane gose murakoze tukiri kuri cyo nyine cy'imico n'akaranga harundi rwaruka rufise dosi y'uguhotera imico n'akaranga sinzi nk'abantu mwiza amategeko mbega mu bivuga kwiki abo ni bande ko ni benshi ni juste hari urwaruka rwari rwashinze ishyirahamwe ryo kuranga abafasha haba umugore cyangwa umugabo nabo bafite dosi ni cya kintu wivugako bamwe bejo bundi nabonye yego baje bitwa bande mbere ni bitwa Brighton na mugenzi we n'ibyo bintu ndiko ndavuga byo kutatahurana urabona mu Kirundi murazi ko ngaha mu Burundi kuva kera kuranga abageni byamiyeho kanatsinda umugore cyangwa umugabo ni mwavukanye mu ndimwe hami hariho abaranzi basanga umuntu akuranga umupfasoni ameze neza afite imico myiza hanyuma ukamubaza mbega ati ko nzi umwe ava imakamba uwundi ava imuyinga tumwahuye gute inaka ya mundangi ibintu mu Kirundi birabaho sanga umuntu w'imakamba abakanye n'umuca bitoke sanga umunyabujumbura bibakanye n'umunyawururi byo byose ahanini kenshi bice 90% bica mu baranzi nibaza yuko c'est un problème de communication wo kuranga abaranzi bamyeho nibaza ko avec le temps abantu bamashaka kwitahura mugabo mu by'ukuri la gestion de mœurs byo ku mategeko ni kibazo kitarenga mu Burundi usanga hariyo bijya navuze conflit de génération bose muri 1960 n'ubu muri 2000 abantu barezo naco kimwe amategeko rero ashaka kuba icyo bita adaptation et modification cyangwa imitation y'amategeko yumva ibi na biriya apana kwama iri hahandi itegeko bacizeho haci imyaka 50 imyaka 100 ubu ntashobora gukora rero bibaza yuko ababijejwe bazoza barabiraba kubera ko urabona yuko nk'abo bahungu bitwa ko ari abaranzi mugabo ngira ngo babibuze mu kizungu mu gifaransa niyo mpamvu haciye abantu zenya shock n'abategetsi mugabo kuranga umugeni kuranga umugabo biri mu cyo kirundi
murakoze. nkamwe bwe mumaze kuba mu bihugu bitandukanye murabona kweri yuko akazi ko kuranga koba ubuzi nk'ubundi neza cyane gusa nuko ababikora usanga barabyize usanga kenshi ari psychologue usanga kenshi ari abantu babyize cyane rwose baminuje ugasanga umuntu aba muri sud y'Ubufaransa amenye n'umuntu aba mu Bwongereza cyangwa mu Budagi barahuye kandi barubatse urugo tibigenda gute navuze ko n'abantu babyize mu buryo buhanitse cyane harawe cyo bita profil na type psychologique y'umuntu tuvuge nka Cedric akaraba uwundi yitwa nka Aline bakaraba ukuntu babazi bize amadosiye yabo n'imico n'ukuntu bateye n'ibiki byose bakavuga uti abantu titubahuje hari amahirwe yuko bokundana kandi ko bo bana ibyo ni ibintu byama byabaye mu bihugu byinshi cyane rwose naho bihuriye no guta imico ndundi canke y'abantu muri kandi guhura n'abantu kugira ngo babajane mu bintu byo gushurashura no gutindero no gusamaza abantu mugabo n'abahinga ni byinshi cyane rwose ubona ati wewe na naka murahuza usanga naka bahujije ibyo birabaho n'amasinya astrologique abantu babize cyane barabizi kuno bisigura jewe ntavyo nsibuka nazo kwibona mu bigo byinshi naciyemwo no nga mu Burundi birahari mugabo ni ibintu bica mu Kirundi umumure wo mu kubishima iyo byagenze neza batanga umubindi ugwagwa mugabo abandi bongira barako amafaranga yuko bakwiye ico gikorwa bibaza yuko ari ikintu ca communication bihari kitameze neza usanze nta ngorane biteye mu kurangiza nakahe kajambo ubona uterera ugwaruka canke n'indongozi y'abavyeyi bacu uko urabona ubu isi tugezemwo ariko hagenda haba ama innovation kandi ugasanga ama innovation ariko hagenda haba byinshi ni bwa bwenge tugenda turahurira ahandi mubona yuko nk'umuntu akeneye gushinga ikintu rimwe usanga ari ikintu kiza kugwa mu mategeko usanga mu gihugu cyacu adahari kuri icyo kintu kiba ari gishasha ubona ni cyo kintu ubona yuko abugwaruka n'abandi boza baritondera imbere yuko boshinga ibintu cyane baba baje barahuye mu bindi bihugu cambere nobwira ugwaruka amategeko naho yanka urayubahiriza uko ameze kose dore kubibahiriza kubera yuko niko ameze nta kundi niko ameze kini kintu cya kabiri novuga yuko mu kwisunga système de communication de persuasion n'ibindi nk'ivyo kugira ngo nkumbure abe ico bita compréhension de la part de l'autorité iyo ni byanyu ni mumurabo kuntu mubigenza kuko urabona ko mwamufise ingorane ukuntu akuriya mugabo amategeko ngiye akira amategeko n'amategeko urakoze okay AKES DAN Maître MUVAYO ahejeje kugira icashikirije ugwaruka ndetse n'izindi mpanuro nyinshi ariko ndashaka kumenya namwe mwashoboye guca muri ivyo bibazo niki kintu mubwira urundi gwaruka musanzwe mukora akazi kamwe gukora kuri YouTube urubuga rwa YouTube andi buvuge mu gisata ca YouTube kubera ko usanzwe uri n'umuririmbyi hariho ikintu ijambo rivuga riti avayo kuvuga ikintu cyangwa gukora ikintu manje kuzungurusha ururimi incurindwi mu kanwa sico bagombye gusigura ahubwo bagombye gusigura ngo manza uyumvire kijya kintu ugira ukore nibaza yuko ariho twebwe tukunze kuronkera amayere kenshi dukunda gukorera amayere donc kwa kundi kubona ikintu wo gikora ugaca ushoka ugikora utaciyumviriye kwanza utafashe umwanya ukwiye wo guciyumviye ubonye utagitahura neza ukegera abagusumba hama bakagira bakakiguhanuramo je nibaza yuko nuko nico jenshi yo guhanura ahakuru kandi tumenye yuko kameme nta muntu asumba amategeko na narivuze no bwa mbere nta muntu asumba amategeko na mutama araje kubivuga avuze ati itegeko nubwo woba utarikunda byubahirize ego je nibaza yuko nivyo no inyuma y'ibazo uhitiyemo mbega AKES DAN agiye
kuri YouTube no mu muziki canke bon nibaza ntivayo ikintu cya mbere nashitse nkora ni ikiganiro menshi barakibonye ico kiza gisigura yuko nzobandanya ndabikora gusa nisunze impanuro nahawe na byinshi kuko meme bajya abajeje ubutungane baraduhanuye baratubwira ati no si ibintu byiza donc aha kuri novuga yuko bariko baraduhanura no kutwigisha nzobikora rero nisunze impanuro ikindi naco no bamenyesha nuko gushika no mwanya maze kuririmba indirimbo nayo nyene nisunze impanuro nahawe muri mu ejo swate ejo canke hirya ejo indirimbo izoja ahabona woducishirizaho gatoya bona indirimbo naririmbye nayo nanditse ngo ndagira ama repetition urumva nkiri mu mutwe gusa indirimbo yitwa Seka Mbabaye mu ncamake n'ikintu nk'icyo naco nyene nagomvye gusigura impanuro nahawe n'umuvyeyi wanje papa wanje amvyara impanuro nahawe ambwira ansigurira muri yareko aransigurira igishusho c'umuntu icarico umuntu asigurira umuntu cyarico anyereka yuko ibi tubona n'amaso yacu atari wo muntu ahubwo umuntu n'ikintu kiri indani rero nico nisunze cyane niyo titre kuba maze guca mu gasho cyangwa kuba maze guca gufungirwa hajya mu kinamyo ibyo zina ibyo bararizi biranditswe hajye nyine indani Seka Mbabaye urumva niho naciye muri titre nkavuga nti merci ku bantu bashoboye kunyitaho mu gihe nari ndiyo nkashimira cyane bimwe by'imva mutima n'abakunzi bacu badukurikirana uko narabonye benshi babonye bari bamenyereye buri mwanya baguma bambona mugabo ntibakarenga byinshi ko atariko barambona barakomeje kubaza ati ibintu bimeze gute kandi nongera nshimira Lanki Promota nshimira Simbizi nshimira Bali Brian Smith na cyane Mutama Maître MUVAYO hamwe n'umuvyeyi wanje papa Andra ndabashimiye cyane bose mwese mwarakoze kumba hafi na timu yawe bakayose aho muri thanks